Ntuva ngaho ugiye kw'ishure unyoye icayi. Ese n'ivyo bintu bizanira iki? Canke bitorera iki? En plus umuntu utazi nataha ugatora ukarya. Gagari bijya mbere n'ijya nyuma. Usubira gutora ibintu by'umuntu utazi. Nasubira kubiguha uzumugete mu yarambujije. Uravyumva? Ederera abantu bishiburira. Hamukuri izo uniform ufungura. Brother, siku nyingi kabisa. Cyane. Mboje ndahari nyene. Kumane vitu twishi tungoye ki heko nta bireza. Ariko nyara kumakana mba ndagakumbuye nyene. Akarikora rimwe na rimwe ndakinyegeza amavuga tawe hari gihe sembe mbaga nkitamwe ibanga rikomeye cyane. Agutagira wogira. Ariko nyene utagize bawagize. Aha. We ni uguma wipoteza we sije sinzi ibintu urimo muri no bisi we. Mbojewe ndahari ariko mfite stress nyinshi cyane. Bara kwibaza mu rugo ntibihera. Apari ibintu byahabaye. Ibintu hakuvuye mu neza mu bibana nabi. Twaragerageza kuja kwa muganga kugira ngo tumenye base exact mu kibazo kiri he ariko ngico naje kuronka nizinezereye umutima twaje gusanga ari mfise ikibazo cyane ni kuvuga bamwe yuko intangazi wanje zitakomeye mbo entre zirakomeye mugabo nzifise inguvu ku buryo zogira zotangira ikibondo vyoroshe. Bora hari imiti bampaye tuko turafata kugira ngo ndako vyogenda neza niyo ndiko gusa ndi muhanda no kuzima bwahindutse kuko hageregeye nkigunga aho nkugaga urukundo rwahindutse asigaye hafi na nyina yo cyane nakinyitaho numva ko mbaye disipe mpamvu usanga kenshi nigunze. Brother, kumbe biri uko ikintu cyoroshe muhongo kubera aho kenshi umugore yarasangwa asarana rijya amaze kumva ko ikibazo kiri kuri wewe acarenze urugero ariko kumbure ko mwari kumwe mushobora kuba mwarabiyaze mukabihurizako na cyane cyane ko bakubwiye yuko hari umuti ushobora gukoresha ugakira. Ni n'ikindi umwana nawe kuba ari karahinduka nibaza navyo ntiwoshira ko ikibazo kirekire cyane kuko n'umwana hagikwa kura niko ahindura mentalite rero ntuhave ucujana nabwo ngo wigunge ngo wihebure oya nta kidashoboka ahubwo gwiza urukundo haba ku mwana haba no ku mugore ntuhinduke ahubwo gwiza urukundo mbe ndakubwira ikindi kintu hajya mu munezero iyo habaye umunezero mu bubakaye hari bitangaza byinshi Imana irungikayo bitari vyitezwe. Urazi neza ko n'uwo muti baguhaye ushobora kugira ingufu cyane gukora bivanye n'urukundo muri ko murakoresha na madame wawe. Bobo burya urazi kuntu gagaya nkunda gagareze ko ari jewe ndi se wiwe ariko kuva amenye neza yuko jewe ntari se muvyara uribaza ko sura kumura kwa rukundo uribaza neza yuko cyacubahiro yampa cyo garuka uno musi yikundira nyina je ntanyereko ariko kubiri kose nifiti yaka akanyehera amahoro. Twinwe reka dukubitse ibisigaye ndakubwiye bizokwikora ujya nawe gaga ugera cyari umwana biroroshe cyane kumuzana mbe kubera ikintu umuntu muba mwarahuye akuze nawe ukuze mushobora gukundana kandi agasanga umurutira abo yakuriyemo mbaye ndari ku mwana wirereye ivyo agiye kumenya ubu cyo ntacyo bizomugira
bandanya kujya wahora kandi ufate inshingano zawe z'urugo kujya nyene akana tubandanye twimwe akuyumwe Wopim. Akazi kagize hehe ko maze iminsi ntaronka amakuru nimba byanse mbwira turondere plan B. Twari ibintu gahoro. Ubu tuvugana akazi kariko karagenda neza cyane. Kuko umwana namaze kumwiyegereza. Ubu dusigaye turabagenzi. Ahubwo ndagusaba ikintu. Reka turindire igihe gitoya. Turabe bino bintu bitumutwa. Hama nivyanka. No tuzobona gukoresha plan B uri kuravuga. Ariko apana ikigihe. Okay. Je urazi ko mukazi jewe atabintu vy'imikino nzanzana kabisa. You know that? Yes, I know that. Sinzokumara amazi. Trust me. Okay. Mwiriwe mama. Mwiriwe cyane. Yego. Nanje kuraba Sandrine sinzi ko no murongo. Sandrine. Yego. Mufani. Yego mama. Sandrine. Sandra. Sinzi. Yego. Sandrine ni urondera. Umwana wiwanje. Kabone niwe wamutahisha ijoro, umutahisha saa 8 z'ijoro saa 5. Gabundi kweri mwarambonye ko ari umwana atagira se. Nivyo. Ubwanwa bwewe bumunanira bwakunaniye no kumwa. Ndakubwire. Ivyigenze muri uru rugo ntavyo shaka. Mvira mu rugo. Toka. Abahungu bose baza ngo barondera Sandra. Uje mu gatondo si waza ku mugoroba. Uje saa 6 si waza mu gitondo. Ni umukobwa wenyine ari muri iyi kariti. Ubu mwene wacu ngiye kugena ndamutoreje indero y'abana biwe. Kweri mwene wacu yari yarago. Ubu rero ngiye kubikora. Ndakuvuga ngo bugurure ukamenga wayi jewe ndadodora inshuro 30-40 Bobo, my friend washitse wakoze mufasa shikira ivyawe. wayi tugende abagabo mwese muzi yuko muza muraza mwica mu by'iwanje mu bimbwa Safari na muziki. Bobo imbwa. Okay. Wayi tugende Safari na muziki. Meze neza. Madame genda kumujyana. Meze neza. Nasho nabaye. Washa nabaye. Bobo kete mujyana. Ivuga.
mwamikazi wanje. Wife. Inyoni zazinuse ziririmba, kandi mu ndirimbo zaririmba hari mu izina ryawe. Nanjye nazindukanye nazo ngo ndazifashe, none zirahijeje. Sinyarukira kuraba yuko uba wikanguye. Ubwo ndakwinginze uvyuke, naguteguriye akaye karyoshe cyane, ngwino tugasangire. Mwamikazi wanje, ubundi umareka gushafura ntibimubera, kandi nta naho vyakabaye. Bagwana n'amadayimoni menshi, ariko bagahorana umunezero. Ijoro ryaheze ndazi ko nagushakuje cyane, niyo mpamvu ndi hano kugira ngo ntumusubira kunezerwa. Nabandi umugabo nyabaki nofukama ngo nsabe imbabazi umwamikazi wanje mu gihe namukoreye amakosa, mu gihe nabaje umutima wiwe utuma mbaho nishimye. Be, urakoze ku majambo meza uje kumbwira no kwitaho, ariko mve ko naraye mbabaye pe, kuko nakubonye mu yindi shusho, kandi umenye neza ko ibibazo dufise si iby'iwawe wenyine, ni ibya twese. Wigenjeje kurya rero cangira ubwoba, ariko umenye ko ndagukunda cyane kandi ndakubaha. Nta mpamvu yuko usaba imbabazi kundeke kuziguha. Ndakubabariye. Mon amour, ibyo ntubigire ku kibazo. Gukosha ni iby'abantu, ariko gusaba imbabazi ni iby'abantu b'ubuntu. Ubwo rero kunyibutsa ko nkunda ntibyari bikwiye, kubera ko gusa utindama ndabizi yuko urukundo rwanjye rundabye. Cyayi cyawe nagiteguye, umunsi njye nishikiye mu gikoni ku bwawe. Ibintu byakomeye. Itegure tugende cyane. Kadumbuka wote arariwe n'imbeba zana tukarye. Kadumbuka wote arariwe n'imbeba zana tukarye. Kadumbuka wote Hey, kadumbuka wote arariwe n'imbeba zana tukarye. wewe twenga. Yo, nabindi. Zabindi. Bimuje mu gikarato, urakibuka. Kamwe kandi tuna. Yo, ivyo mbona ni vya canke nkarowe. nukuri nta ndoto zirimo. Mana habwe icyubahiro. Amen. Kari. Abantu baragira guhaguruka. Ntumbare. Fara? Ko ntunguye? Kubijanye? Ndanezerewe. Bimwe nakubwira.
nahora ninjirana amarira menshi ngasura ngasohokana agahinda kenshi ariko no musi uranezerewe mbwira vyagenze gute si amasengesho yawe none yarakotse nukuri ubu tumeze neza turi amahoro nta rwabo gusa umugabo muri minsi atameze neza vyagenze gute shani birebire ariko turizeye Imana ko bizogenda neza mbwira nawe ko waciye umutera amastress ntabwo ari jewe ahubwo ryari twari kwa muganga rero n'ubu baciye basanga afise ikibazo rero camuteye ihungabana ashobora no kugira twenge canke afungure bica kure ariko batubwiye ko atari ikibazo kinini zohera sigurira neza ushatse kuvuga ko ari we afise ikibazo co kutavyara ariko ari ku miti mw'ijoro hari Imana kadufata amasengesho ibi vyo nahariziga uzosubira guhuza n'umwana wawe oya nukuri jewe umwana turahuza cane kandi turakundana gusa akabazo kaciyemo nako ariko nako nyene kumwe n'Imana je sinkunda kabona nk'ikibazo kumburi yakuye kijya kibazo cari gikomeye nka kike n'ikindi zogikora ahubwo mbwira amakuru y'imisi wari wampevye aya je natashe nshavuye kubera ukuntu ufata umwana nabi kandi uzi ko ari wowe wikuriye mu nda rero je sinzi ko ndavyiyumviriye nyene muri kino kanya gatete kandi gasubire ngende kureba mugenzi wanje ndabe ko cyahindutse none ndakibonye turi mu nyisho ahubwo nakukishije amajambo ndakuzibaye ubu nashaka gufungura ico ari ukunywa ari ukurya zana byose urankomaza kunywa hamuke ushaka kugenda utamvye sawa ndakuzanira agakirere amazi nta kibazo amazi amazi n'ubuzima Francine n'ubuzima sawa ndakuzanira we nikikuzanye ngaha Sandra jewe na mpamvu yo kuziwanyu bakanyuka nyimbwa uranyumva wowe uje gukora ikigayi muri wacu ushaka iki jewe mbwira impamvu nozi wanyu bakanyuka nyimbwa sigurira neza ingene nozi wanyu bakanyuka nyimbwa jewe sinzi nimba ari inde nimba na nuwonzi yeba ari mama wawe basina kubitahura nari kumenya basi Sandra yakoze ari ibintu yakoze basi no mu rugo ariko ngazi wayi bakanyuka nyimbwa jewe fisto jewe umwana wa Pascal jewe hewe ahubwo navyuzi umva ndakubwira jewe naguhera umwanya ndabikubwiye kandi uvyumve ndabikubwiye guhera uyu mwanya Sandra nyibagira ntabwo narinzi yuko nozi iwanyu jewe umva jewe ntabyo nzi sinari ndi navyuzi iwanyu nuwazi abi wanyu nubazi umva nakubwira Sandra yo viraho suko viraho